Bakunzi b'iratiro magazine tongeye kubaha ikaze muri cya kiganiro cyanyu aricyo Gwacu Amagara, aho tuza turabayagira ivyerekeye indwara zigiye zitandukanye. No musi tuza kubayagira ku ndwara ya asthma. Kiganiro muzokwama mugikurikirana ku misi yose ya gatatu n'Imana igihe cy'isaha 4. Murakoze. Asthma ni indwara aho ibihimba by'ihemero bimera nk'ibihiye, umwuka wo guhumeka ukagabanuka, hakaza n'ibiseru byinshi bituma guhema bigorana. Asthma irashobora kuba idakaze cyangwa igakara, mbere ikanahungabanya ibikorwa bya buri munsi by'umuntu. Rimwe na rimwe ariko indwara ya asthma irashobora no guhitana ubuzima. Asthma irasaba kwisuzumisha kwa muganga. Asthma irashobora gutera ibibazo byo guhema, kubabara mu gikiriza, gukorora, guhuha. Rimwe na rimwe ibimenyetso birashobora kongera kugaragara. Ibimenyetso bigaragaza umuntu arwaye asthma: inkorora rimwe na rimwe isanzwe canke ikaze, mu ijoro canke mu gihe ca siporo, ingorane zo guhema neza, itontoma, guhirira mu ijoro, guhemera mu kanwa canke guhema umuntu anyarutse, kubabara mu gikiriza, guhangayika, itera ry'umutima unyaruka, gukomereka mu muhogo, kenshi na kenshi umuntu akikangura hakiri kare ku kubura amahoro. Umuti ushingiye ku kwitaho no gufata imiti ya bronchodilateur. Ibimenyetso bya asthma mu bisanzwe bagerageza kubigwanya bakoresheje imashini dukoresha twifashishwa mu guhema cyitwa inhalateur de secours. Mu bihe bikomeye birashobora gusaba gukoresha imashini yitwa inhalateur ikora umwanya munini, bifasha guhema kugira bitume ibihimba by'ihemero biguma vyuguriye, co kimwe n'imiti y'amasteroide bamira. Birasaba kwirinda ahantu h'umwotsi mwinshi no kutanywera itabi mu mazu canke mu miduga tugenderamwo. Abavyeyi b'abana bagwaye asthma canke abantu bagwaye asthma babwirizwa gukora ibishoboka byose kugira ngo bahebe itabi, kuko umwotsi w'itabi ni kimwe mu bikomeza canke bigatera asthma cyane. Irinde gusohoka mu gihe hari ikirere kibi, hakanye canke hari igifungo. Kuko tubisanga ku rubuga rwa OMS, ishirahamwe mpuzamakungu ryegamiye ONU mugari karaba ivy'amagara y'abantu, baravuga ko intandaro ya asthma itaramenyekana neza. Igituma gihambaye rero gishobora gutera indwara ya asthma gifatiye ku isano no guhanahana uduhimba ngaragaza bwoko gene, hamwe ndetse no guhura n'ibintu hamwe n'uduce duto duto umuntu ashobora guhema kwinjiza mu mubiri ahemye. Uduce tukadusanga mu bidukikije no mu kirere. Utwo dupartikire dushobora gutera allergie ndetse no konona ibihimba by'ihemero nka utuntu twamutera indwara ya asthma dusanga mu nzu indani, nk'umukungugu dusanga ku bikoresho byo mu nzu, umwanda ndetse n'udukoko dutunze mu nzu. Utundi dupartikire umuntu ahumeka akwiye hanze ni ibyo twita pollen na moisissure, tugereranya n'intanga n'imbuto ku bimera. Umwotsi w'itabi nawo nyene urashobora gutera indwara ya asthma. Guhumanya ikirere, konona ikirere, aribyo twita pollution de l'air. Ibikoresho nyamukuru dukoresha mu nganda, aribyo twita produits chimiques. Umwuka ukanye, amarangamutima akaze mu gihe c'ubwoba canke co gushavura, urugero rw'imimenyerezo yo kunonora imitsi n'ibindi bintu bitera asthma. Ndetse n'imiti imwe imwe irashobora gutera indwara ya asthma, ariyo nka aspirine n'amabeta bloquant. Iyi ya nyuma ikoreshwa ku bafise ivumbuka ry'amaraso, indwara z'umutima na migraine. Ni gute twafasha none umuntu ari mu bihe bikomeye vya crise asthmatique? Muganirize umuhumuriza. Mu by'ukuri guhangayika bishobora kongereza crise ibibazo.
shira umurwayi aho yumva amerewe neza, akenshi mwicarike, hanyuma ukure impuzu ziwe. Igisumba vyose kirazira ko umuryamika arambaraye, musabe guhema gahoro gahoro buke buke. Mu gihe hari crise yiwe ya mbere canke akaba adafise imiti, muri ico gihe ntumuhe umuti n'umwe, ahubwo hamagara umuganga ubimwiganire kandi wisunge impanuro ziwe. Turabashimiye cyane mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro. Mubandanye mugira subscribe kugira ibiganiro nk'ibi ntibizoze birabacika imisi yose. Murakoze.